ibi dusanzwe dukora by'ubumwanya bubora ibi n'abandi bose twabaha formation kabikora leta mvyeyi leta nkozi mu by'ukuri nk'uko ari umuvyeyi wa bose turayisaba ko yo tuba hafi kaduterera mw'iterambere bishaka gushika bakatwagura n'amasoko kubijanye n'utwo tumwanya tubora kubijanye n'ibi by'ubuya bo bwiheza aho bari hose nta kintu kizara mu buzima byose no gukora bajya bose mubona bafite ibihinda bafite ibintu biyobeye nuko bakoze. Turabaramukije bakora dukurikirana mwese kuri uno munsi ikimamara TV twazindukiye mu Kayanza nkuko mubibona turi bahita ku rubaho niho dusanze abahungu basanzwe bafise vision ndende bafise byinshi bariko barakora n'abajene baje amashuri ariko bariko barakora bamaze gushinga uruganda ruri rukora ifu y'ubuyi bakora y'amashashi urabona ko amashashi ya plastique bayamaze kuyihagarika bakaba basanzwe bakora amashashi ari nukuvuga abora muri bya bikarato bifise nukuvuga byo bishobora kubora amashashi rero no ibikorwa byabo ntabwo biragera kure baracari ku ntango ariko urabye vision bafise urabona ko ari vision ndende kubera ko bakora bijanye ni produit bafata bakagira ibigori ngano iki bakavanga ubuyi buri bikwiye byose kugira ngo ibingabure yuzuye bakongera bagakora n'izikarato tuko turababwira reka dushika bariko barakorera kugira ibikorwa byabo bose bandanye mubyirabira tunabavugisha kugira bumve aho impano yabo yavuye nuko bariko barabikora murakoze cyane. Nkuko twababwiye turashitse aho babasore bakorera turabona ko bari mu kazi kose aho bari mu bikorwa byabo bya misi yose ariko reka tubanze tubaramutse turabaramukije mahoro akazina je ku kazina nitwa Irakoze Fabrice kaba nije ndongo ino koperative imbere y'amategeko yego. Iyi koperative muyita gute? Bo ni koperative des jeunes leaders natifs en province Kayanza mu kirundi bisigura koperative y'ugwaruka rw'imboneza w'imvukira wo mu ntara ya Kayanza. Fabrice tubasanze muko murakora ariko dushaka kumenya ibi nibiki mubikora gute dutangure kwanza ibi mukora ngahane biki? Bo muri make koperative yacu isanzwe ikora ifu y'ubuyi bwa mbere na mbere arakamubona nifu y'ubuyi shasha ngaha mu ntara ya Kayanza imaze igihe gito ariko iteguye ku buhinga bwiza kandi naryoshe ibi navyo mu dusanzwe turimwo bo dukora utumwanya twasubiriye amasashi ko murabona ko leta yashize mu ngiro umugambi wo kwirukana amasashi gutuza burundu amasashi atabora kuko aronona isi ndimwa aha rero turashobora gukorera mezire yakobushatse bivanye n'ivyo utekeramo kuko turakora ibi binini sanzwe bitekerwamwo nk'ibiro canke twakorera bajya bama boulangerie akana ko kaja mwirobo turakora ubuja minusu turakora ofete sorte nyinshi ubutandukanye muri make. Ishaka kumenya ibintu mwabitanguye ryari? Ibi bintu ntagiye kinini giheze tubitanguye twabitanguye mu gihe leta yisize mu ngiro byo bwirwa byo kwirukana amasashi atabora mu Burundi. Nshaka kumenya mwabyumviriye gute byabajemo gute hama muhura gute muraba mwisanze murabo byabajemo gute? Bo icyumviro ko nyine caje dojeje ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri yisumbuye ndavuga amashuri ya kaminuza. Aba bose barahejeje? Yego twese twarahejeje tumaze guheza niho twavuze ati nitwoja ku marigara nitwoja mu bintu bitagira umutwe ko murana ko amarigara atuma umuntu aja mu bintu byinshi bitandukanye ingeso mbi twebise twajamye twavuga ati reka turabe ikintu twokora gishobora kudusahiriza muri kazoza kejo ndetse dushobora guha akazi n'abandi bajene nkacu tukatuza amarigara mu ntara ya Kayanza ndetse no mu Burundi bwose biciye mu byo twebwe dukoze yego. Umutahe wo gutanguza ibi mwakuye? Bo umutahe wo gutanguza ibi sumutahe munini cyane kuko ni umutahe novuga wari muto ariko tugejeje ku yindi ntambwe bivanye nuko twagiye turakora
muri make umutahe twarakusanije twashize hamwe umutahe mutoyi cyane nitwe twikotirije ubwacu nta muntu araturi inyuma nitwe twikotirije ubwacu kabisa. Tuvuge nko ibi bijanye n'ubushashi sinzi ubushashi umwanya ubu mushobora gukora nk'umugana gute ku munsi canke ego ku munsi? Bo kubera tubikorana n'ivyo vy'ubuyi tukora iyo dufise amakomande ushaka kuraza gukomanda ku kilo canke ugakomanda ubwo ushaka bwose ku munsi yuko turi batanu ngaha tushobora gukorera umunsi agakora nka 70 ku munsi ego umwumwe ko turakora n'ishaka ryose rishoboka. Hama ikijanye n'ubuyi tugaruke ku buyi kwanza kuko je nibwo bwatumye ndabamenya ubuyi bukugwa gute mu gukora mu biki hama isoko yabwo imeze gute? Bo ubuyi ngerageje kuvuga ko ubuyi tubukora neza cyane turabutegura. Ubuyi bwacu bugizwe ingano, amasaka, ibigori, isoya na sesame. Ibyo byose rero tuvuye kubirangura kuko sivyo tuba dufise twabirangura hama tukabironga neza cyane tukabikuramo umwanda wose uburimwo hama tukavyanikira ku zuba bikabanza bikuma. Bimaze kuma rero ca tubijana ku ifuru. Ya furu rya imikati kugira bishobora kugira akamoto keza. Turafise twebwe aho tugeza akantu novuga kuko nakagoboranya yego aho tugeza kugira dushobore kuronka ifu imeze neza ifise visage kuri visage nyine iboneka neza kwisura kandi ifise n'akamoto keza nagunziza byose biva no mwiyo furu. Hama ko tujana ku machine isya twi machine dukoresha ni machine ishobora gusya neza atavye ibisekero usangamo muri make rero uko niko dutegura ifu yiwacu y'ubuyi. Hama tuyishikanye ngaha mu ruganda dusanzwe dukorera tuyitekera mu bumwanya bubora tufunga turatekera tugakwiza neza ibisabwa no mu bumwanya ibiro dushaka gushiramo hama tukaca rero dufunga umuntu ashashira ko etikete ariyo yiyi mubona umuntu ashobora kumenya adresse yiwacu ashobora kumenya ivyo tuyikoramo no kuburyo umuntu ashobora kuyibona kuri ni etikete gihari mu bantu basanzwe bakora ubuyi mu Burundi twakana ka etikete kihariye nta wundi murafise etikete isuku kuburyo umuntu wese ashobora kubibona ku isoko cyangwa mu boutique ati ubu ni bwawe bw'abahungu bakora haranira iterambere bo mu Kayanza. Wewe wize biko boje ku ntebe y'ishuri nize electronique ego hama ibi byakuje mu gute byabaje mu gute kugira ube wize electronique mugabo usange ibubizi mwabikuye ku ishuri wagiye kumenya gute? Boya cyane twabikuye ku ishuri kuko urumva nka nize electronique n'abandi turi kumwe bose ari abize science ari abize informatique de télécommunication au fait ibi mukuza nakubwiye ko byaje nk'icyumve kugira dushobora kurwanya amarigara n'ubonebwe n'iki dushobora kwiteza imbere. Twararavye tubavuga ati mu Kayanza hasanzwe harimwe ibigori harimwa amasaka harimwa n'ingano kiretse sezame dushobora gukora nyine ahandi hantu harimwa n'isoya kandi buke turavuga ati ivyo rero kugira tubibyabize umusaruro reka dushobora gukora ikintu kugira abadandaza baze baronka natwe aho babishore dushobora gukora ubuyi kuko twaravye dusanga ubuyi ni ikintu naco nyeconyobwa tutirefe ku bana tutavuze ku bana n'abantu bakuze bashobora kubwiheza akagira amagara meza. Twashire twegera umuntu yize ibintu vya nutrition ana mu gisata cy'ubuganga hama atubwira ati ibi nibi bihuye bishobora gutanga ingaburo nziza ku magara y'abantu. Ofete nuko byaje kabisa kuvuga namwe mwarakoze seminaire murabinonosora? Yego twarakoze seminaire twabinonosora kandi si bigusa de prévoir gukora n'ibindi twabifise mu migambi buke twaronkeye formation. Aho tuvuze kubijanye n'ubuyi ibi by'amashashi ibyo bon izi package nazo ubumwanya byo mwabikuye he byabaje mu gute navyo? Bo ide y'ubwo bumwanya bubora icatumye biza bega ubwo mukoresha yego ubu mukora nubwo mwe mukoresha gusa cyangwa murashobora gukora nubwo mugurisha? Bo turashobora gukora byinshi gose bivanye n'uko twakoze ubwo dukoresha twege mu buyi bwacu mu gutekera ubuyi bwacu nubwo dushobora kugurisha ku bantu barabudushorera. Rero aha mu kibano musanzwe mu bana bona mukora mu gisagara ca Kayanza babyakira gute abantu mubona babyumva mwisanga mwisimeze gute mwebwe? Bo twisi twisangamwo ni isi twahisemwo kuko ni isi twavuze ati ifo ko tuba mwisi y'abantu bakora kandi babona iterambere bashaka kugera kure kandi bishiye mu nguvu zabo. Bo tukibitangura abantu benshi yarayo nk'abagene batubona tubaciye ko ari nko kumarika kandi nako turi nk'abasazi
kuko ntibabona ko twabikora kuko ubuduhejeje kubutekera uko wabubonye tuca twambara amabegi twabushyiramo hama tukaja kubutembereza kurya rugero rudanazo rw'abantu b'ibirato sinzi kubabona urabona tukatembereza buri hamwe hose hashoboka ariko muba mufite ibyangombwa turabifite byemewe n'amategeko bikwije kugira mu musore kubuhingura ego ubona ivo national turazi twaregeye ikigwana cop cyadutunganiriza kivuga gisanzwe cyorohereza abashaka gushinga ama koperative turagicamwo baradutunganiriza ubona nta kimwe no mu ntwaro turazi aba bashorera ubona isoko igeze bo muradushorera kuko murazi ko intango yamigoye intambamye zirabaho mugabo produit yacu irakunzwe kuko ubu ngaha mu kibano mu Kayanza abantu benshi basanzwe bihareza ububuyi bo intambamye ni nyinshi kuko murumva ko amaboko yacu aha naho yiyaga nahagera twavuga ko tasutiye dufise muri make intambamye dufise turafise icambere na mbere coco ni cy'uburyo kuko uburyo bwamabugaruka mu bintu byose ni cy'uburyo hama turafise intambamye y'urusyo kuko tuja gusesha ku buryo rusyo bwa kijambere warubona mure cyo gusesha kuri mure y'abantu turafise intambamye y'ifuru yo ifuru yumisha vy'imikate intambamye y'ahantu dukose tuba murana ahantu tuba ahantu tubikorera plutôt n'ahantu dukose dupanze yose ni intambamye bo isari cyo tugambere na mbere kuri twebwe cyari cyo koronka uruhusha kwemerwa n'amategeko tugatanga ikora bizwe nyene mu Burundi ko dukora ico rero twaragishitseko ku bwacu hanyuma ikindi naco twosanga leta mvyeyi leta nkozi murumva ko turugwaruka gwishize hamwe kandi duhejeje amashuri ubu uyu mwaka nta kintu bavuga turashika ko gihambaye ari n'abandi bajene nkato ibyo byose bivanye nuko byokunda ari uko mu byukuri baduteye intege ku kintu kijanye n'uburyo tugashobora kwisununura hama tugatanga ubuzi kuko nk'ibi ibi dusanzwe dukora by'ubumwanya bubora ibi n'abandi bose twabaha formation kabikora mu gihe twadufise uburyo bwo kubahemba burya twarure kubangaje kubera iki tudafise uburyo bwo kubahemba umva niho kangaje umuntu afise uburyo bwo kubahemba leta mvyeyi leta nkozi mu byukuri nkuko ari umuvyeyi wa bose turayisaba ko yo tuba hafi ikaduterera mu iterambere bishaka gushikamo ego mu byukuri nta kintu kizana mu buzima byose no gukora bajya bose mubona bafite ibihinda bafite ibintu biyobeye nuko bakoze nta numwe yicaye ngo bimusanga muri make twebwe urumva ko duhejeje umwaka 2019 2020 duhejeje twaje tuja hamwe turakora kandi tugeze ku ntambwe no vuga ishimishije mu kibano kuko ubu twebwe nta muntu wagisaba amahera yo ku yamayinite nta muntu wagisaba amahera yo kugura ipana canke ikirato canke iki Imana iradushoboza dukoze twanka abakire batuvurira ibyo twakoze ikintu batekerera mu byukuri nuko bovavana n'ingeso je no yita ingeso ifuwe yo kuja kumarigara bakabona kure bagakora kuko murazi ko na leta itera kamati ubuzi bwa leta ntabwo tworonka tubakwija mwese ifoko mugakora hama tuzize kwashigikira haraho mugeza mumaze kwishikana nuko bovavana n'ingeso y'amarigara ingeso yo kwiza yuko byose bizoza bibasanga aho bari bakore hama Imana izohezagira ibyo bakoresheje amaboko yabo kebivanye no kungene twebwe twari dushaka kumenyekanisha ibikorwa byacu nuko kuntu twaye kamasha ko tukajya publicity ariko ubu rero bamaze kubumenya babwihereza bamaze kubumenya ako dushaka bugera kure mu byukuri leta yadufasha mu kuduha agafashanyo k'amafaranga mugabo bakatwagura n'amasoko kubijanye n'utwo tumwanya tubora kubijanye n'ibi by'ubuya bo bwihereza aho bari hose bakadufasha uko murazi yuko umuntu yakoze ikintu yamayifuza yuko isoko ziba nyinshi kwagera kure kabisa reka tubashimire murakoze cyane twizeye ko je bamaye kanje hama nibaze ko abandi bose bahabonye ni mu Kayanza babwira adresse no ku muntu batora bo twe dukora mu ntara ya Kayanza muri commune Kayanza muri zone Kayanza ahantu bitwa ku rubaho ufashe barabara rija mu Rwanda urenganya ibitaro byitwa peka ibitaro biri ku rubaho ni nko ku metero amajana 2 ushishikana mu mikorosi umuntu ashabona inzu itukura iri kwicapa cyanditse ko coopérative des jeunes leaders natif en province Kayanza ikora ifu y'ubuyi niyo adresse yacu murahaye ikaze rero muri benshi kuza kudushorera murahaye ikaze kugabe gatoyi novuga gasosera umukiriya kugaruka hama inomero nazo no babwira kugira mushoye kutwakura adresse yose ni 68 417 039 hama umuntu ashaka kutwakura ahari hose tukamusanzaho ibyo dusanzwe dukora murakoze